Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arashima umurindi w'iterambere ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge bigezeko, akamenyesha ko mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu Uburundi buzoba bufise ibitaro 6 vyiza kandi bivura indwara zose. Yabishikirije mu birori vyo kugurura icese inyubakwa zo kubaga imitima no kuzibura imitsi y'amaraso. Ibitaro bimaze kuduga nk'inshuro zarenga nka 10 kuko byari bimeze. Muravyibuka ibitaro by'abasirikare mu Kamenge ingene vyari bimeze, ingene vyasa biraba uno munsi n'inshuro zirenga 10. None nkobiyo tuba dufise indongozi nka Dr. Marake ndabaza. Hamwe bavuga bati siga izina. Hamwe indongozi zose umwe wese yovuga ati urazi icari cyo ibitaro vya leta kuja gufata ideni muri banki. Ni bangahe barinda batwara ibisata vy'igihugu bafata ideni? General de Brigade Muganga Mark Nimburanira arongoye ibitaro by'abasirikare nawe arerekana imigambi ivyo bitaro arongoye bifise mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu naho bahura n'intambamyi zitari nke. Naho ivyakozwe atari bike n'intambamyi zitari nke twarazigize. Amashira hamwe atari make araduheraniye. Ivyo bigatuma hari imigambi tudashobora kurangura ku mwanya twategekanije. Kutishura ku gihe abo duheraniye biratuma uko twizera bigabanuka. Ikena ry'imiti ku masoko yo hano mu gihugu ca iwacu riribonekeza rigatuma ibiciro vy'imiti biduga. Amafaranga leta isanzwe ihabi ibitaro kugira vyikenure ariyo subside ari ku rugero rutoyi. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro yambona kazoza y'igihugu cacu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu iteye imbere mu mwaka wa 2060 imigambi tuzoshira imbere ubwa mbere nukuronka icuma bita IRM. Umugambi wundi twifuza nukubaka inyubakwa batima imagerie et chirurgie. Mwomenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguje icese inyubakwa izovurirwamo abasirikare n'imiryango yabo.